nshimira Imana byankoreye umushinga n'intahe ariko byinshi ujya mwana yabivuze guca ku mayange kugira ngo ntirutakaze umwanya nukuvuga narafashwe n'indwara kugira nyene mwabyumvise ndamubwira nje ngo maze kuza kwivuza umwana arambwira ati papa imbere yo kujya kwa muganga uramanzuze uce muri independence nukuvuga aha je nari nsanzwe ndahaza kwasengerwa ngwaye amaboko umuntu yazanye ujya mutama ujya asinziriye uyu niwe yatumye ingera ngaha ego ujya niwe bayigana bo umajyamo make jewe narayaje kwa gatandatu muransengera kuwa Mungu muransengera mbere mwacishije mu byumba bitandukanye hama bukeye kuwa mbere ndatonda kwa muganga nkoze kwa muganga arambaza ati mutama wewe urafise akazi naho iyi myaka maze none maze gupasiona nta kazi ufise turazi rero ingwara urwaye ni ingwara ikomeye cyane ni ingwara prostate rero ndikintu ati ni ingwara ikomeye gose kandi hitana benshi ati none urashobora kuronka imiliyoni 5 hama je ndamubwira nti wewe ati reka ndaguha ibipimo uze kwipimisha byukuri ndagenda ndipimisha mugabo nari maze iminsi birenza ngaha nipimishije araza baritegereza inyishu nyene nkuye ku gipimo acavuga ati we nukopegwa basi ndaza ndabwira abana hari muyo bo ariko uyu akambwira ati ntacyo reka dukora kuranya mu mahera tujyane muri operation mugabo akavuga ati jewe pasteur yarambuye ko ntashobora kopegwa icyo gihe nawe nyene aravuga ati rijya jambo yakwatuye ko hajya ntuzopegwa basaza we bakaja hejuru ati bo wewe nambara ugutinya kuja kwa muganga kugira ngo ntibakopere noya aho rero nari maze igihe nza muri burakeye mukansengera kenshi cyane hane ndabashimiye umukozi w'Imana ko mu byo mwanya tuyeko byashitse mumfashe muhumira amashyi ni kuvuga naje ngena nk'uruvu ngira benshi barambona ahanje mu byumba nyene aha barabona ukuntu ntashobora gutamuka ariko ubu mutama ndashobora kugenda nkatamuka ipikipiki nkajurira cyangwa ikinkajurira rero nze nyuma y'Imana icyo novuga ntacyo nobashimira nabashimira Imana ibandanye ibongera amavuta mu byo mujejwe urakoze amashimwe y'Imana yakoze haleluya haleluya nanye ndashimiye Imana nje nganshimira Imana n'Imana y'intumwa iri imbere yacu yaduhaye nukuri kubw'Imana ya hano je nari mfise ikibazo mu minsi kandi cyari kinteye ubwoba cyane sinabona n'umuganga yari kukinkorera ariko umuganga wa hano yarakinkoreye Imana ya hano nari nanagitiwe na Serge aramfasha nari namaze no kuyebura ku Mana ndabwira nyene Serge ati nukuri je narataye ivyizigiro ku Mana mfasha sabira imbabazi ati kuko nta handi no hungira atari ku Mana aramfasha amaze kumfasha amaze kwihana Imana kiragike muri icyo kibazo ubu Imana yaragishoboye nshimira n'Imana dimanche iheze abana bari gusengera ku muyaga bari kumwe n'abandi bana batoyi baca barazimira barasohoka nukuri guhera saa 5:30 abana twagiye kubabona saa 10 Imana yarabikoze Imana haleluya amen haleluya mufashe dukomere Imana amashi kubera aho yankuye n'ivyo yankoreye ni byinshi cyane nuko akanya ari gato jewe narabaye ngaho kuva nko mu myaka 20 mburana parcela yanje kandi iri mu mategeko ariko biranka mu kwezi kw'icenda ncanshika hano kuhasengera ndavyumvise ku radio maze kuza kuhasengera nko mu kwezi kumwe baca barampamagaza muri sentare
ngo bagabure iyo parisera. Ndavuga nti ntimurinda kumpamagaza, jewe ndabona ko umengo naraneshejwe. Mugabo baca basanga hari urubanza sentare itaciyemwo ngo iruce, bagiye kurusubiramwo urubanza nca ndarucinda kubera natawe gusengera hano. Imana ishimwe, habe icubahiro. Amen. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Jewe kuwa kane naraje gusenga ku mugoroba, mva ngaha numva nkomeye, ndataha ndaryama numva nkomeye, mbyutse hajya ndiko ndasenga, umupasitoro yatwigishije ukuntu dusenga, ndasenga mpejeje gusenga nza numva umusonguza ngaha nungaha ari 3 ihurira mu ngaha 10 candagenda kwivuriro. Giye kwivuriro barampima ingwara zose babura n'ingwara nimwe. Ndataha ngeze muhira nca ndaremba, maze kuremba nca ndatelefona boss, jewe numva nguma ndemba kandi ndwaye cyane. Araza asanga iyo misonga yaje kwicumita uruntu ruce ruguma ruza ngaha ruguma runiga byabira nka kumvuga n'ikintu na kimwe. Acavuga ati wabyase ko ndamubwira ko nagiye no kwivuriro, acavuga ati nimuze tumujane kwivuriro. Sinashobora no gutambuka, sinahema, baranterura banshira mu itagisi banjana aho hantu kwivuriro nagiye. Bamaze gushikana bacavuga ati uyu muntu avuye ngaho bunyene akomeye, none mu muhaye ibiki? Yaguye hasi ari mu nzira. Nabo bavuga ati oya. Bamaze kuzana naye naguma ntakamvuga ati je ni mumwaye mwa pastor ansengere iyi ngwara ziyo kwivuriro, je numva kandi ngomba mpeye ni munjane bansengere. Nawe bosi aguma dadaza ngo uko nimuhokitu mujane ngo kuri peresereja, nanje nguma nanka ngo yaha ngo ni munjane bansengere. Ashavuga ati nta kundi rero reka tumujane bamusengere apfe, bamusengeye nkuko abivuze. Nashitse ngaha naguma ntera induru nguma ndoha urwo runtu ruguma runika ngaha. Abakozi b'Imana barakorana, n'uyu mwungere wacu yaraje aramfata ngaha arasenga avuga ati we ni wizere kuri umukiso ngaha iyo misonga irakira. Nanje ndavuga oyaha, umugabo baguma bansengera biranga ngaha kirabamo ngaha kigumamwo. Banyereka ahantu ni gucare hajya turagusengera. Uyu muntu yaradufashe umwanya munini cyane. We twamubwira ko akira akavuga ngo je ndumva ntabikira. Tuhagarika ibintu byose twamaze nk'isaha kuri ya atabwenge yagiye kaba nk'isayirene. Tubahagarika abantu bose kugira ngo agarukane ubwenge, agarukane ubuzima. Byadutwaye umwanya munini, mbere umenga yaba yaramaze nk'isaha n'unusu, ariko Imana ishimwe ko wakize. Ikindi gihe ndamuhanura, umukozi w'Imana akubwiye ngo urakira, nawe waba ugomba gupfa ukwiye kuvuga ati amen ukabyakira. Urumva kugira turakira ngo ya ni nk'uko muganga guha umuti ati ni umuti ateka. Ikindi naco jewe yonjamye nguma ndota inka z'ivyo. Naje ndashimiye Imana yo mwakino kibanza ca Repentance ko yatanze umukozi wayo imuha ibanga ryo kubohora. Jewe nari naraboshwe mbere mbaje gusaba imbabazi kuko natevye kugira nshime. Kuva mu 2008 nabayeho mu buzima bubi, ikintu ndondera cyose bitagenda neza, ariko maze kumva kuri Buja FM aha hantu nkuko umukozi w'Imana yavuze ati nimuzoze murabanza gushishoza ngo muhoza abandi. Je nagumye gusa nimvira mu bwenge ati aha hantu ndumva hari Imana. Nagumye mfise ishaka ryo kuba noshika ngaha. Imana yakoze rero nyarutsa. Maze gushika ngaha bamusengeye nawe kubohoka kuko narandarota nabi, mfise n'amafaranga mu mufuko nkasanga nayataye, n'umunsi nkasanga nayataye, ariko Imana yarabikoze. Ubusibetse gutakaza amafaranga ndizeye ko n'indi zobikora. Ica kabiri naco nari mfise umwana yari ruguru ku muryango uri ruguru, amaze ko ikibazo cyo mu mwaka w'9 yarataye acaromboka kandi yagikoze. Numva gagiye muri Tanzania, nagize gute navuga ati ni muri cage, bavuga ati no guhagarika ibintu bihagarare. Nagumye kumuzisenga mpagarika ati uwo mwana ubane nawe umuzigame. Umwana yaraje azabara mwononye ameze nabi, none bari mwarasengerwa. Ndizera ko amaze gutora agatera asinzira, ndizera ko n'indi mwana igiye kubikora. Abavyibisa Imana nibahezagiye. Umugiraneza yaje baramuroze ari umusazi yiruka.